Mero team tumaze ntamwe kurahera tandirimbo yacu dusohoye kandi kuba vyarabaye naho nuko hariho ivyafatiriye bamwe mu babiri bagize Mero team kandi gufatirwa nk'umuntu w'umuhungu canke umuntu wari we wese birabaho rero abari bahari nabo ntibari guca bicara kubera ko umwe canke babiri bafatiriwe nico cabaye mugabo Mero team nk'umugwi sinzi ko vyasambutse nanje sinho bimbaza ngo ndavyizere neza mugabo uko ndabizi jewe nabagenzi bacu nemera ko Mero team igihari nk'umugwi. Hello ndabara mukije mwese bakunzi ba Buja TV mwese mukurikirana ibiganiro byacu mwese mutigera mwibagira gushaka commentaire abantu nk'aba Fanny ba Kiki Houston abantu benshi twama tubona commentaire ndabara mukije mwese kandi ndabashimira kukigoro kanyu mufata umwanya mukaraba ibiganiro byacu c'est très important kuri twebwe. Ni Ozi irakoze na mama ari kugira nshobora kubarondera amakuru cyangwa ndabarondera abantu bariko barakora cyangwa n'abatariko barakora. Uyu munsi ndi kumwe n'umwe mu bahungu bari bagize umugwi wa Mero team. Murabizi Mero team n'umugwi wakoze neza mu minsi imyaka iheze warazimye muri kurakora muri minsi nk'umugwi ariko hariho bamwe ko barakora ubu turi kumwe n'umwe mu bari bayigize yitwa Nick reka ndakora mu makuru yawe. Meza cyane nanje ndakora mu kici. Nibaza ko ntabishwe mu bahungu bari bagize Mero team. Gose cyane n'ubu ndi mu bayigize. Uvuze ko rimwe mu bayigize ariko Mero team ni nk'ayitagiye itari kirakora muri minsi. Mero team twarabivuze neza igihe twahagarika ntitwavuze ko tubihevye ahubwo twavuze ko twashizeho itegeko ryemerera umwe gushobora gukora uko avyumva. Umugabo mugiye mushize ndabona imigwi ikora ibintu nk'ivyo mwakoze bwe ngo mashize ko ngo amategeko avuga yemeza ko canke ashaka kwemerera muri ivyo gukora ku giti ciwe ntimugeze muri rwako bishobora kuzobasambura pour du bon. Oya ntitwavyumviriye kubera ko ni myinshi byarabayeho nase gutanga hari umugabo naho no gatanga wanajesh kamiri ntibavuze ko basambutse ariko bakoze umwe ubugenzi burahaba famille gumaho nabandi hanze birabaho na Sauti Sol bien aimé tubora yakoranye nabandi ari wenyine ariko umugwi ntusambuka. Bon ego birumvikana ariko mu gihe haheze imyaka irenga 2 abantu batabona umugwi bavuga ati twimugwi warasambutse bariko hakora Meloveness yakora abantu bake muri Mero team bisigura ko Mero team ntikirakora ni nkaho yasambutse ego murashaka kuba mufitanye undi buca ariko tabucuti buhari nk'umugwi mukuririmba. Ego navyo birabaho mugabo Mero team tumaze ntamwe kurahera tandirimbo yacu dusohoye kandi kuba vyarabaye naho nuko hariho ivyafatiriye bamwe mu babiri bagize Mero team kandi gufatirwa nk'umuntu w'umuhungu canke umuntu wari we wese birabaho rero abari bahari nabo ntibari guca bicara kubera ko umwe canke babiri bafatiriwe nico cabaye mugabo Mero team nk'umugwi sinzi ko vyasambutse nanje sinho bimbaza ngo ndavyizere neza mugabo uko ndabizi jewe nabagenzi bacu nemera ko Mero team igihari nk'umugwi. Navuze ko atazi neza ko byasambutse kandi arimwe mu bagize Mero team none utabizi bizi bande kubera ko uko kuntu wo duhuye wese ambaza ngo Mero team yarasambutse ngerageje gusigura nkumva ntashobora kubitahura abafise ukuntu we wavyumva uko kuntu ari ikintu bwiwe na benshi gishobora kuza nawe kumva gishaka gukora ko mugabo uko jewe ndabizi iziko Mero team itasambutse abandi bantu ko babibona bishobora kuba bitandukanye nuko je ndabibona mugabo Mero team ntiyasambutse. Mu kiganiro Buja TV yakoranye n'umwe mu bagize Mero team ariko arakora muri minsi ndavuga Meloveness yaravuze ko ishobora kuba yarasambuwe nuko hariho aba manager babasha kubafasha ariko bikagura ukuntu bashobora kubafasha muri benshi donc bagaca baba préfère gukora bonyene wowe si kubibona. Oya siko ndabibona kubera ko nuwakoze wenyene Aime yarakoze indirimbo wenyene na Simbizi nawe yarakoze indirimbo wenyene mugabo sinzi ko ngira noba ntabizi neza mugabo sinemera ko hari abantu babahagarariye neza nta management bafise nimba hari abanse kudufasha turi nka team bari gufasha Aime kubera yarakoze ari wenyene kandi gufasha Aime nta kosa ririmo gufasha Simbizi no gufasha jewe ndumwe nta kosa ririmo turavyemera muri Mero team mugabo eske Aime ko yakoze wenyene yaramuronse Simbizi ko yakoze wenyene yararonse uwo manager yashaka
Bon ariko amakuru niye mwarabura aba manager kora kumukora nk'umugwi. Oya sinibaza ko ko twababuze kubera dukora nk'umugwi twababuze kubera badaharisha nkingira ata potentiel nziza batubonyemo uretse ko jewe nabona tuyifise nyinshi. Nick wahora mu gihugu cy'u Rwanda wari wagiye gukora iki bazi ko ari nawe ibintu byatumye ushaka gutari kora muri iyi minsi wari wagiye gukora ibiki? Nari kuramukanya no kurondera ukuntu bandanya ishuri. Bisigura ko ubona iyo wiga. Oya sindatangura ishuri neza mugabo nivyakunda nzokwigayo canke ngaruke nigero ngaho bose. Numva ko atandutse za Miro team ufite zo muri iyi minsi. Oya Miro team nayitanguye ndi umunyeshuri niga nakoze Miro team ndi umunyeshuri bisigura ngo uko no bandanya ko sinkora aho no baniga hose n'umugwi wandanya neza cyane kandi no kwitanga uko nshoboye kose. Byarakunaniye kubikora mu gihe gito wari umaze ugiye kuramukanya wumva ko bizo gukundira mu gihe uzoba ugiye kwiga uvuga ati ngiye kumara imyaka 2 canke 3 mu gihe byaba byaranse muri amezi wari umaze? Oya ntivyananiye ahubwo ico gihe nari mazeyo nari nkirondera uko noshobora kwiga nibaza ko maze kwicara nkavuga ati naroronse ishuri ndiga neza vyo koroha ko mbafise umwanya wa vacances uwo mwanya wa vacances tukaba twaganiriye ko nabagenzi banje hama nkaza niteguye nabo nyene biteguye tugakora ibikorwa byose byinshi bikenewe kandi yego. Yes abafana b'umuziki w'u Burundi abafana ba Miro team barafise ikibazo eske Miro team twaye tuzi kera twumva kera baririmba neza nka kujyanye baba bagifise agatima canke baba bagifise bagishaka kugaruka mu muziki nka Miro team? Ego cyane nibaza ko nta utabinyotewe uko abafana baba dukumbuye niko natwe tubakumbuye. Rero nka je ubwanje ntigeze nkora indirimbo uretse Loveness yayikoze na Simbizi bakoze indirimbo je nta ndirimbo nigeze nkora muri uyu mwanya wose hari wa mezi nka 6 je ndabinyotewe cyane uko bankumbuye niko nanje ndabakumbuye ndabinyotewe kuruta uko bo babinyotewe. Ibikorwa byanyu twibyizere ko byosura gusubira mu matwi yacu canke mu maso yacu tuvyitegeye. Sinkunda gutanga isango riri exact cyane kubera ko iyo ntanze isango nka jewe nshobora kwitanga nka jewe kandi na jewe ubwanje naho no itanga nka jewe ari indirimbo yo wanje ushobora kuja muri studio bigateba mugabo bavyitege vuba kubera ko ubundi ngaha ikintu kinzanye cyane n'umuziki no kurondera ivyari bikenewe kugira nshobore kwiga mugabo gikuru cyane n'umuziki uri. Iyo uganira na bagenzi bawe muharamubona mu biganira gute nkazanye sujet tutosora gukora umuziki ryari mu biganira gute? Ivyo ni ibintu duhora tuganira umunsi ku munsi tuganiriye ndamukije mu gatondo waramutse gute arambaza nta ideo ufise nshasha tuganiriye ambajije ati mwiriwe mwijoro arambaza ati nubu nta kintu gishasha waronse nanje nuko nyene mba ndiko ndabigira. Rero bishobora kuba umwanya wari wo wose avant nuko bishobora kuba imbere yuko na jewe nshobora gutanga ikintu cyo wanje DJ nyine bakabona indirimbo ya Miro team bavyitege kubera ko Miro team yari irenze kuba ari team yo kuririmba gusa vyararenze aho ba Miro team ba famille ni famille turi umuryango urumva rero ikintu kivuye mu muryango nta uzi isaha kizira mugabo Miro team twamana n'ubundi uwo mugambi wo gukora indirimbo nka Miro team bishobora kuza umwanya wose. Yes nizere ko abafana ba TV cyangwa abafana b'umuziki w'u Burundi mwavyumvise ko Miro team uracahari nk'umugwi même si mubona bakora umwe Simbizi koza bumva koza karimbo kiwe canke Loveness karimbo kiwe Miro team iracahari nk'umugwi tubitege ndibaza ko nibizere ko biruvuze ari ukuri tutazotangazwa no kubona iyindi myaka 2-3 tutabona Miro team. Ego cyane mutwitege atari na kera nka Miro team canke nka Nick wenyene mugabo nk'abantu bari mu bikorwa nibaza ko Loveness yakoze no empty boy Simbizi yakoze no empty boy hama na Nick is an original London boy pombo crats Miro team right here byose nanje mboneka nyene nk'umu empty boy urumva uko uwo uzokora wese azoserukira Miro team mugabo bibaye turi na team bizoba ari vyiza cyane kandi nivyo n'ubundi dushaka gusubira. Yes reka ndagushimire cyane Nick kuba kandi ndakwifuza no kuba ivyo tubwiye byo bya mu ngiro vuba. Merci beaucoup. Urakoze cyane. Ndabashimira namwe mwese mwakurikiranye ikiganiro nizeye ko cyabagiye mwumvise amakuru menshi kuri Miro team amakuru menshi kuri Nick nizere ko mwabishimye byo mutashimye mutubwire muri commentaire ukuntu bimeze hama tubikosore. Merci beaucoup twizere ko mu kindi kiganiro muzaba muri kumwe natwe
ciao ciao.